Uburimyi bwiza bujana n'ubworozi uzokumva n'abakoresha indimi mvamahanga nk'igifaransa kenshi bariko baravuga agriculture umva bacu bashiramwo na élevage. Rero natwe nkuko mwagiye mutubona hano jewe inshuro zitari nke nabonetse hano kuri Kibonobono Media co kimwe no ku zindi mbuga zose. Mu mwidondoro wanje navuga ko ndi umurimyi, mbere havuga ko mpagarariye n'umuryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono. Igihe rero kaba ko turavuga uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono twaca tuvuga yuko tuzogihinguramwo amavuta, ifumbire n'imiti yo gupompa ibiterwa. Ni muri iyo ntumbero rero kugira ngo ca kindi nahera ko mvuga ngo uburimyi bujana n'ubworozi, kugira ngo tucuzuze neza ntitwashimye kuguma mu burimyi gusa ahubwo twagiye no mu bworozi. Ubu rero tuba twahereye mu bworozi bw'inka aho tumaze kugura, turashari hasi cyane, tumaze kugura inka zitanu izo zikaba zaramaze gushika mu ruhongore ruri mu itongo ryacu rirenga hegitari 3 hariya muri metropole ya Rutana. Ubu ni mu ntara ya Burunga. Aha rero tukaba dufise n'umugambi w'uko amakoperative yose agize urunani inaskoki, ni amakoperative 18. Kira koperative yose isanzwe irangwa muri buri ntara imwe muri 18 zahozeho, ihamagarirwa kugura inka, ihamagarirwa kugura inka, kandi ico gikorwa kikaba kigeze kure. Ushobora rero kuba uri kurankurikirana uri umunywanyi utaronse umwanya wo gusoma ama message, nagira ndakumenyeshe yuko hariho igikorwa cyo kugura inka. Namba uruwo ikarusi kwakwanya urondere ubutwara Kibonobono karusi, umubaze aho umugambi ugeze, ushiremwo nawe ukuboko. Hanyuma ukaba uruwo mu Ruyigi, uruwo Makamba, uruwo Ibubanza, mu Cibitoke, Bujumbura, Rumonge, Bujumbura Meri, Mwaro, Bururi, twese tubwirizwa kugura inka. Ni inka rero 18 ziriko zitegurirwa kongerwa ko kuizo zitanu kugira ngo zibe inka 23 zikazoca ziba zose hamwe inka 23. Ariko tukaba twifuza yuko niburi tokora ibishoboka byose tugashikana ku nka 100. Izo nka 100 rero twizeye yuko zizohora ziduha amase. Twebwe igikorwa cacu murazi yuko dufise izine hariya hingura ifu y'ibigori, turakobora hanyuma tugasya. Rero turaba dufise ivyo twita son de maïs. Murazi yuko dufise izine hariya mu Rutana, muri Ruyigi ya kera aho bita Kinyinya. Iyo izine nayo ni iyo gukanya amavuta y'imisi. Iyo rero ikiduha itoroto. Iyo toroto rero tuyivanze na son de maïs, tukaba kandi dusanzwe dufise n'imbuto ibiharage, ca giharage ca mukuna ngaha, twiteze kugaburira izo nka. Hanyuma izo bivyibushe cyane gose twabona ko yarengeje, tuca tuyishora ku isoko, tuce tuyivunjamwo izindi, ko twebwe intego yacu niyo kuronka amase. Tukaba rero dufise umugambi wo korora bihagije, aho mwumve ko ihangiro ari ryo gushika ku nka 1000. Tukaba twifuza no gushika inka 100, tukaba twifuza gushika ku ngurube 1000, co kimwe n'inkwavu n'iburiburi zigera nko ku 10,000. Aho rero tukaba dukeneye amase azoca dufasha kuvanga n'ituruto iva mu kibonobono, kugira ngo rero ivyo tumaze kubona ko twabikwije twikorera umwavu, ca twubaka ihinguriro rikomeye ry'umwavu. Wumvise ako kantu kubaka ihinguriro ry'umwavu, ndetse akaba ari n'umwavu kama tuzokora,
namba wari umaze iminsi udukurikirana ukumva basi ivy'ikibonobono ntibikunyura, ukumva ivya microfinance agrinova twashizeho ntibikunyura, korora navyo nyene ntibikunyura, ukumva ivyo guhingura amasabune ntibikunyura, ukumva ivyo guhingura shampoo, savon liquide, ipiripiri, gukora ibirato navyo nyene vuba nzoza ndabibabwire, ukumva ivyo guhingura ifu y'ibigori vyose ntibikunyura. Ariko tuvuze ko twokubaka ihinguriro rihingura umwavu, nta kintu bo kwibwira uhave ukwakwanya dufatanye. Wewe wumvirije kino kiganiro, namba vy'ukuri wifuza yuko hoboneka irindi hinguriro rishobora gufashanya n'ihinguriro fomi mu gutanga umwavu ku Barundi, ukaba ufise 12,000 canke n'ayarenga, ikaza ni yawe ibifatanya natwe. Imana iguhezagire kandi unadufashe udusengere kugira ngo dushike ku ntego. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.